Atafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Uko umwaka utashe igihugu cacu cama gihimbaza umunsi wahariwe igiti. Uno mwaka ukaba uzohimbazwa ku civugo ngo kunagura amashamba niyo nzira irashe yo kuyasubiza itoto no kubaho neza. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije aratubwira igituma ico civugo caratowe. Uko umwaka utashe kwigenekerezo rya 16 Kigarama Burundi bwa mabuhimbaza umunsi wahariwe igiti. Uyu mwaka rero twiyumviriye kuhimbaza ku civugo kivuga kiti kunagura amashamba niyo nzira irashe yo kuyasubiza itoto no kubaho neza. Iki ni civugo umuntu wese atahura kuko amashamba ndiko ndavuga amashamba cimeza nkongera nkavuga amashamba ayadutera. Aho rero amashamba yasubije itoto nk'iyi programme yawe Burundi urambaye iriko turiko turatera ibiti mu Burundi ibiti bishasha noneho nkashiramo n'ibiko biraterwa n'abikorera utwabo abiterwa n'ama ONG ama project ibyo byose ni biza bituma amashamba agira itoto amashamba yiyongera mu gihugu gutyo bigatuma igihugu cambara nkuko muri programme tuvuga ati we Burundi urambaye igihugu kikagira amashamba ameze neza. Umugambi ewe Burundi urambaye watanguye ryari umaze gushika kuki? Umugambi ewe Burundi urambaye watanguye mu mpera z'umwaka 2018 niho umushikira mukuru w'igihugu yagena umugwi urongoye gushika ubu rero tudashizemo ibiti tuzotera uwo mwaka tumaze gutera ibiti bishika miliyoni 12 imwe gatoye. Muri rusangi umuntu arashima ingene aho umugambi ugeze kuko abanyakubahwa abamotari barongoye imigwi rero umugambi ebundi urambaye mu ntara hamwe n'abamotari barongoye amakomine n'akwimitumba bayirongoye ku mitumba bari ku kivi kugira ngo umugambi uje mu ngiro gushika ikiringo c'imyaka 7 nyinshi mu gihugu yawuhaye. Muri uwo mwaka turavye ibitigira bibiri mu ntara tuzotira ibiti birenga miliyoni 5,641 n'ibindi birenga. Gisirikare cy'u Burundi canke ibindi bisirikare ubutumwa bwa mbere ngukingira imbibe z'igihugu gukingira kwitwa b'igihugu no gukingira inzego nkuru z'igihugu n'ibindi bitari biki. Twashaka natwe tugire uruhara ko guteza imbere igihugu kuko leta mu bisanzwe ikoresha uburyo bwinshi cyane kugira ngo igisirikare gikore gukora kibo gikore. Rero turafise amatongo leta yaduhaye aho dukora imyimenyerezo ya gisirikare hari aho dushobora gutera ibiti ku mutukura naho dushobora gutera ikawa kugira ngo natwe tugire uruhara mu iterambere ry'igihugu kuko turi mu bantu batwara uburyo bwinshi leta. Umugambi wa leta PRRPB wowo ufashiki mu ntara ukoreramwo. Ufatiye kuri ico civugo leta y'u Burundi kugira ngo isabe banki isi yose kugira ngo ishireho uyu mugambi wo kunagura isi ndimwa no gukingira ibidukikije murumva yuko bihuye n'ico civugo cy'uyu mwaka gukingira ibidukikije ni isoko y'iterambere mu gihugu cyacu. Uyu mugambi PRRPB rero ahanini ibikorwa ikora nibijanye no kubungabunga isi ndimwa mu guteza ibiti
mu guca imikobeko, mu gufasha bene gihugu kugira ngo amatongo yabo aronke urupapuro ndangatongo, hakabaho rero no gukingira amashamba cimeza. No kuvuga ishamba cimeza rya Kibira, Ruvubu na Bururi. Muri ivyo bikorwa tuko turakora rero muri izi ntara, nuvuga ko dukorera mu ntara za Bujumbura, aha turi muri Bujumbura, muri komine ya Isare, tugakorera kandi no mu ntara ya Muyinga muri komine ya Buhinyuza, biba biri ku mitumba 22, tukaba twatanguye ubu naho gutanguza ibikorwa byo gukorera no mu ntara ya Kayanza ku mitumba 9. Hanyuma murumva yuko ayo mashamba akingiwe n'amashamba cimeza yoyo ari ku ntara nyinshi, novuga nk'ishamba ca Kibira riri hafi ku ntara 4, no kuvuga intara ya Muramvya, Kayanza, Cibitoke na Bubanza. Ishamba cimeza rya Ruvubu rikaba riri hagati y'intara ya Muyinga, intara ya Cankuzo, Ruyigi na Karuzi. Hama hakaba rero n'ishamba rya Bururi, ryo rikaba riri muri komine ya Bururi, mu ntara ya Bururi. Ibikorwa byose biriko birakogwa rero muri izo ntara zose, ahanini no guteza ivyo biti, no kwigisha abantu akamaro k'igiti n'ingene bogikingira, cane cane bakamenya yuko ibi biti bidufasha no gukingira imisozi ihanamye. Murabona nko ngaha mu ntara ya Bujumbura ibibazo byinshi bihura n'intara, eka mbere n'igisagara ca Bujumbura, bijanye n'imvura. Iyo habaye imvura haraba ibijanye n'imisozi isitagurika, hakabaho n'amazi menshi, ugasanga aratwaye abantu n'ibintu. Rero hanini no kwigisha abene gihugu, kubafasha kumenya ingene bagira amapepiniere, n'ingene batera ibiti, n'ingene bakurikirana ivyo biti. Abari mu mashamba cimeza nabo tukabafasha kugira ngo bakingire ayo mashamba cimeza. Hari abaye ivyigwa kwigisha bamwe bita aba ecogarde, harabaye kwigisha abajejwe bamukera rugendo kugira ngo ayo mashamba cimeza tuyavyaze iterambere biciye mu kwakira bamukera rugendo. Uwurongoye uruhongore kama rwa Rusizi aratubwira ingene amashamba cimeza akingiwe n'ingene bariko barayanagura naho intambamyi zitabuze. Muri rusangi amashamba cimeza mu gihugu cacu arakingiwe kuko arafise abashinzwe kuyakingira, kubera ko leta yarashizeho ico kigo mu vyo gishinzwe nyene cyambere mu cyambere gikomeye bakora no gukingira amashamba n'ibidukikije. Ariko turahari intambimba zimwe canke nyinshi dusanga duhura nazo muri ivyo bikorwa bijanye no gukingira ayo mashamba, kuko amashamba dusanga ari ahantu abantu baronderamwe ibintu vyinshi. Harimo ibiti baronderamo byo gucana, harimo ivyo kuja kubakisha, harimo ubwatsi barashaka kuronderamo ubwatsi bw'inkare, byo usanga hariyo ibindi bikoka abantu ruhigiruka kogwayo, hari hasi gisanga ariyo nk'amafi n'ibintu byinshi abantu bashobora bakenera. Dukaca dusanga rero biragoye kuko abantu baba bayigira ayo mashamba bifuza kuyinjiramwo, ariko natwe tubona ko ari vyiza kakingirwa kuko ari kuneza y'igihugu, kuneza yaba hari no munsi no kuneza yabo baba hari muri kazoza. Ugasanga rero twama turi muri ugo ruhagarara, ariko tugerageza kwama turi ko turahimiriza twerekana akamaro kayo mashamba kugira ngo nibamara kuvyumva kumbure ivyo baja gukoramo bitemewe bizogabanuka. Abene gihugu baramaze kunyurwa n'akamaro ko gutera ibiti. Shirahamwe ryacu ryitwa dukingira ibidukikije, kugira tugite dukingira ibidukikije. Kuno mutumba wacu wa Gishingano twabonye hakunda cyane guhura n'impanuka zuko idakingiye neza. Rero duca twiyumvira ko twoshingira ishirahamwe kugira ngo bidufashe kwikingira inkukura ndetse n'ibihomoka byinshi by'amabishika kuno mutumba wacu wa Gishingano. Igiti kiradufasha mu kubaka, mu gusakara amazu, cyane cyane mu gucana, ndetse no mu kubaka aho dushobora kuba
neza no mu korora bya bitungwa kenshi biradufasha. Igiti kiradukingira cyane muri ibi bidukikije kugira ngo bishishikare kudufasha cyane cyane kuri ya miyaga ihungabanya ibintu byinshi kugira ngo dushishikare kubaho dutekanye neza. Akamaro k'igiti ni akamaro kanini cyane kubera tukakenera ko ibintu byinshi, turasenya inkwi tukazicaniriza indya, tugaca ibiti tukabyubakisha inzu n'ibindi byinshi, tugatarura ibiraro, hanyuma bakicira bakabigurisha bakicira bakabica n'amakara n'ibindi byinshi rero ntarinze kudondagura. Akamaro watumariye nuko umutumba wacu uberewe ufise ibiti bidufitiye akamaro kanini cyane. Akamaro k'ibiti turabicana tukabicamwa amakara tukabikuramwa amafaranga tukabyubakisha amazu tugatarura ibiraro n'ubundi buntu bw'imiserege buba buri mw'ibarabara tukabitaro. Turubasha kubakisha amashuri, turabicana je rutekesha, turabigurisha tukaronka amafaranga. Akamaro k'igiti karazana akayaga keza, karatuma imvura igwa. Yego, akamaro k'igiti turakazi gose. Akamaro k'igiti karubaka, aho barabicana barabisatura bikugara inzu. Aho akamaro k'igiti karakingira isi. Akamaro k'igiti gafise akamaro kenshi. Aha nk'iyo na umukenyezi akeneye urukwi amwereka kimwe bagaturira amakara gacana canke urundi bagacana uko nyene. Aho akamaro k'igiti ni kanini vre. Umva akamaro k'igiti, igiti kiratanga akayaga keza, turabikoramwo intebe, harabicana, bakabikoramwo bakabishyira nyene ku kiraro imodoka zikashobora kurengana. Akamaro k'igiti ni byinshi kwe. Akamaro k'igiti urashobora kugicanamo amakara ukacubakisha inzu ugakoramo ibitanda intebe n'ibindi byose. Akamaro k'igiti tuvuga yuko ni mpemu duhema zimeninwa ibitari byo biminina ziya mpemu z'abantu ziba zononekaye mwijoro tukaca bihingura tukaja tubihema mu nyuma twebwe. Ko niko kambere kamwe biragabanya umuyaga, biragabanya inkukura. Mu minsi heze turafise inzuzi zagiye zirabomagurika, imyongo irabomagurika. Twe twavuga merengo ni bihume, abantu batoya mwarononye ibidukikije. Twe twavuga ngo ni bihume bibomagura imisozi ako dusanga nizo twabifashe nabi, twibagiye gutera ibiti ubwambira imbere y'igihe. Ariko gushoboka two turabitora. Uraba nk'ubu Burundi urambaye dutera ibiti, tugatera imisuna, tugatera imigano, tugatera n'ivyo bindi byose bisho gukingira imisozi, gakingira n'imyonga. Umva nivyo bya Burundi urambaye. Kandi urabona n'ikirere kimera neza, ikirere kimera neza birazana n'imvura dufata. Imvura icegwa neza ku giti. Turabona ahantu usanga hegereye ikibira, imvura yamera ikwiragwa. Kugabanya inkukura, imvura ibikinebe n'ivyo. Cyo bitwa Burundi urambaye. Imwimbo wariyongereye kukubera yuko hamwe hahora hakukumuka atagikukumuka. Uri kurayima kandi urumva ikindi kigira kabiri. Amase twoba twashize nko mu ndimo ntatwagwa. Umwana twagwa kuko urabona iyo uteye ibiti haca haze ivyatsi bica bifata ajya amazi yahora akukumura imisozi acafatwa na ya vyatsi. Umva hatagira igiti nta catsi kihaza, ahatagira icyatsi naho urumva haca hatwagwa. Amase batwo turakoresha pfubusa, umvuga uyashira mu musa kararagiye ejo. Ariko gushika umunsi isi igumi ifashwe n'ivyo vyatsi n'ivyo biti uri kurarima y'amase wacaguma ngaho nyene. Basubiriza gute ibiti? Duciye ibiti turabica hama ibindi bikanaga tugasubiriza n'ibindi bishasha. Tuguma duteragira ku mwaka uko umutaso rubaye ibiti bituma bitera. Twashaka kugwiza bijya biti byo mwishamba cyane ego n'ibintu twobireka by'inka tusi n'ibindi. Ariko tureko turagira ishishira hamwe nk'ubu turafise ibiti twazaye twakuye Bugarama bakuye mu kibira bishaka nk'ibiti nk'ibihumbi bingahe niko birakwira ibihumbi 10. Umva ku mwaka twamadutera ko kutora aka karere kose tugatera ibiti kama n'abana baza babimenye ngajya hirya hari mirinzi ibivumu hajya nyene ku metero 10 n'izindi ikivumu ego bijya by'imiku ibishirakure bamwe ibintu bikurajoro bijya kera imanda bivumu imirinzi iminyinya mibungere two turatera imigoti n'ibindi bene ivyo
nibyo two turatera kugira ngo n'abana urumva gushika umusega abana bamaze kubibagira barakubaza ngo kini igiki no muzoca umusigura utakibonye tugishirira hande yimuhira ukazura mwereka umusigura kimwe kuko wabibonye uvuze akubaza ati kugiko dasazana kijya umusigura kimwe kuko wabishize imbere yahaba umwana. Witegereje inkombe z'uruzi ruvubu ruca mu ntara ya Gitega urabona ko rukingiwe. Ubuserukira ikigo pepeye mu ntara ya Gitega aratubwira uko bagiye kubandanya batera imigano n'ibiti mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Sinibuka umwaka uruzi gwigeze kuba gwishi cyane ngaha haba n'ama accident benshi abantu baratwagwa aho inzuzi uruzi gwarengeye inkombe amazi ashikino mu ndimo cyane. Muri ico gihe urumva uruzi ntwari rwambikwe ku nkombe ariko nibaza yuko uko mubona namwe uno musi naho go urengera rurafise ibirutangira. Twahereye muri komine Mutaho Bugendana aho duhana rube na Gihogazi kuva hariya gushika ino hose uruzi ruvubu wambaye ukumubona. Yego nico gituma rero aho mubona imigano idafatanye muri wa mugambi wewe urundi urambaye naho mugambi wa programme de l'Obozima turiko turagwiza yindi mivyaro y'imigano kugira ngo dushoboye gukwiza aho imigano itari. Muri wa mugambi wewe urundi urambaye turiko turagwiza imivyaro 3,400 hanyuma muri wa mugambi wa programme de l'Obozima turiko turagwiza 16,300 mu ntara ya Gitega. Icifuzo cy'umukuru w'igihugu yuko amazi mu nzuzi nkuru yoba umusarara kitogishika kuko biva ku bantu kuko aya maboko yacu uyakoresheje ko none aronona uyakoresheje ivyiza arakora ivyiza ikitotuma uwo ico civuzo gishika ko cobikiye coba ari uko bene igihugu batocumva nkuko tucumva. Mbega abantu bahonya ibiti bahanurwa iki? Abantu baca ibiti badateye ibindi twobahanura yuko batosubira kuko baba bariko baratera bimwe by'igihuhusi bitera bigwira kandi ari byo twashaka kugwanya. Abantu bahonye ibiti impanuro noba nuko ibiti boguma batera bikagwira bakareka kubihonya atabindi bako barabisubiriza kugira ngo umugambi ugumutera imbere. Gugira amapepiniere ni kimwe kuyakurikirana n'ikindi ariko bamaze gutera ibi biti navyo nyene babikurikirane. Twarasanze mu ntara zimwe aho twatanguye gutera ibiti tugasanga inyuma y'imisi babiranduye. Twifuriza yuko aba bantu bose tubasaba yuko bokurikirana igiti nkaho ugikurikirana umwana kuko igiti naco nyene kirakurikiranwa kirabagarirwa kirakingirwa. Nituze twumve abantu bagenda bararandura ibiti aho vyatewe. Abegereye amashamba cimeza twobatera kamo cyane ko tubibutsa yuko ayo mashamba afitiye akamaro bo cyane kurusha n'abandi baba bari kure kuko nibo bawuhungukira cyane kuko iyo dufise amashamba turabizi yuko bidufasha kuronka akavura bituma amazi aho hantu baronka n'amazi meza kuko amazi ava mu mashamba bari meza. Eka amashamba afise ubumaro bwinshi kuko hariho n'imiti ibamwo abantu bashobora no gukeneramwo. Amashamba afise akamaro kanini cyane ku buryo rero twabasaba ko nabo bagira intambwe bagafashanya cyane n'iki kigo gishinzwe gukingira ayo mashamba nabo kugira ngo badufashe kuko turi twenyine ntabyo twoshobora mugabo badufashije cyane n'abajeje intwaro nabo bakabibamwe bakavyumva bakabikunda babikunze ngira ngo nabo bashinze bazobakundisha hanyuma dusange gukingira ayo mashamba bisigaye byoroshe. Tubatera kamo ko kubibungabunga tubiteye bakabikurikirana cyane duhereye ku bajeje intwaro ndetse n'aba bitwa aba moniteur agricole abafundi b'indimo ku mitumba. Twamama nama tuwibutsa yuko iyo duteye ibiti bategerezwa kubikurikirana kugira bikure bakaraba ko ibitungwa bidashobora kubyonona mugabo ubuho nibaza ko ibitungwa bitazobijya kubera ibitungwa byororerwa mu mpongore kare ibitungwa byahora bibirya ariko ubu turizera yuko bizokura ariko n'ubu turabahimiriza yuko boca baza barabikurikirana bakabibagarira kugira bikure neza ndetse bakanabikingira abantu bo bihonyanga. Umwene gihugu ntaratahura neza yuko igiti ari ngirakamaro kugira ngo
akibungabunge aho gitewe aho guconona agikorere. Rero nagira ngo nongere nterakamo cyane cyane babura amatari bajejwe umugambi w'ubundi urambaye mu ntara z'iwabo kugira ngo babandanye bahimiriza bamako bamahimiriza bahimiriza bene kugira ngo babafashe gushyira amatuta bafashe gutera ibiti no kubikorera bo kumva yuko rero umugambi ari wacu twese abene gihugu igiti gitewe bagikunda bagikorera. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 18 Kigarama hazohimbazwa umunsi wahariwe igiti. Uwo munsi ukazorangwa no gutera ibiti mu gihugu cose. Ibirori nyamukuru bikazobera mu ntara ya Rutana. Ubuserukira ikigo bepeye mu ntara ya Mwaro ahamagarira abo muri iyo ntara kuzosidukana n'iyonka gutera ibiti. Nagomba kubatera kamo turafise amakoperative atandukanye hirya no hino ngaha kandi arima n'ukuri yimbura. Nukuvuga yuko aho hose bagiye bugurura imisozi batera ko ivyo biraya n'izindi ndimo zitandukanye kugira bagwize umwimbo yuko bokwibuka ko uwo munsi w'igiti bazoca baza tukabaha ibiti bakaja gutera nk'ibi cyane cyane bibana n'indimo bagaca baza bagatera mw'iyo muntu uzeye ku miserege ku mikobeko kugira ngo turwanye ubugaragwa. Nk'ibi biti iye twateguye umugambi we Burundi urambaye duhejeje gutera muri leta ibi by'imikaratusi dutera mu bitara vya leta ibi by'amagereveriya n'amakariyandra n'ibiki dutegura tubahereza kuri gusa. Buramatari w'intara ya Bubanza aratubwira uko imyiteguro yo gutera ibiti yifashe muri iyo ntara. Muri iyo ntara turongoye ibyo kunagura amashamba twaravyiteguriye twarakengeje imivyaro y'ibiti cyo gutera hirya no hino. Hari ibiti twakengeje muri wa mugambi ewe Burundi urambaye ibiti imivyaro ishika 158 n'amajana 270 ndetse hariho n'iyindi mivyaro yakengejwe n'abikorera utwabo canke ama association byo byababa imivyaro 100. Ibyo byose nibyo tuzotera hirya no hino haba mu mashamba canke mu turere tumwe usanga dukenewe yuko twose tukambikwa kugira turonke ibiti. Gutera ibiti niko kubaka kazoza keza. Basogokuru bati so akwanka akuraga ivyamunaniye. Uku kwezi kwa Kigarama kwahariwe gutera ibiti yaba ku misozi ihanamye mu mashamba mu ndimo n'andi hose bikenewe. Gutyo dukingira isi yacu tuyikamishe wa munwa uronka ico ufungura na wa mufuko amafaranga. Ashafasha duture nyarenga nk'ibyo riko reba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bizigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihuza abana ndikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.